Okay, ati ndizere ko umeze neza, ndizere ko umunsi wawe wagenze neza, ngira ko mvuga ngo ati mwiriwe mwake. Karibu kw'icano Dieudonné ND. Akazina banitwanisha imbere Dieudonné, uri mushasha ntibagire kugira like, subscribe, comment. Tana mushasha naho ntibagire kugira partage. Ati rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri. Ati ukuri, aho kuri, nta handi. Nyene ego no musi ngomba kutwoyaga ngo ati kuri Simbizi wa Semavumba Landry promoter ngo maze n'abandi tutabona mbese nyene yo bari mu vyunguka aho nishimo yifitiye ku mugambwe aho n'urukundo yifitiye ku Burundi ngo burya twese tukwiye kuba uraza kumenya inyishu uravye video guhera ku mwanzo gushika ku mwisho nico gituma ntagomba ko wocikwa na kimwe. Ego rero ntatinze inge tutangure kino kiyago. Ndibaza nta utazi Simbizi wa Semavumba, imvugo yiwe, ivyo akora, ahagaze uko nuko naho tutashobora gutahura vyose mugani ivyo twereka ivyo tubona ku marezo sosio turavyibonera kandi benshi turavyakira tubikunze abandi turavyakira tuvyase bivana nawo mugani. Hariho ibintu ariko arakora mu aka kanya ngo ati guhera aho amatora atanguye, aho bemereye gutangura kugira kwamamaza ivyabo ivyumviro vyabo ko nuko bona na rimwe aracikwa naho nyene icubahiro aho umugambo wati wa CNDD FDD ahuri ngo ati yagiye aratwereka vyinshi no baracatwereka vyinshi maze ngo ati ni kubera iki hari akajambo akunda kuvuga ngo ati ivyunguka. Urumva ngo ati akanoti ni kukarondera mu buryo bwarwo bwose. Rero nanje ndibaza mbega ari mu vyunguka aho n'urukundo aho n'umugambwe nyene abarimwo n'ibintu bisanzwe gusa Barundi burya hari hano tutaragera ahantu ho kuvuga ngo ati twisanzure mu bintu bijanye n'ivyo umugambwe, twisanzure mu bintu bijanywe n'ivyo amatora kubera burya ivyumviro vyanje vyitekerezo vyanje ingene mbayeho mu buzima bitandukanye n'ingene wewe ushobora kubaho n'ivyumviro vyawe uko nuko. Rero tumaze gutahura aho hantu urumva umuntu wese arafise ingingo yaho ahagaze kandi tukamuha icubahiro respect ku ngingo yiwe uko nuko. Rero tugarutse hari amavideo nguma ndabanyena ca kuri Simbizi wa Semavumba cano uko nuko tandukanye ariko arerekana bene gihugu ariko arerekana abantu bari mu mugambwe uko nuko ngo ati inshinzi 100% ya CNDD ngo izoba. Urumva ngo ati ni ibintu bikomeye je mugani ico ndakuyeho ni kwerekana ubumwe urukundo maze ngo ati niterambere Uburundi bumaze kugera ku mugani. Hari abandi bantu usanga bavyakiye kundi kuntu bayibona nabi uko nuko mugani ngo ati ukuri aho kuri kwamyeho. Ego rero ndiko ndabiraba ibintu gasanga ari abashobora kubivuga nabi ari abashobora kubivuga neza mugani. Umuntu wese akwiye kwiha ubwigenge akakira icari hanyuma akabandanya n'ubuzima. Umaze kumenya ico umaze kwakira ubuzima umaze kwakira vyose bigenda neza. Ego barashobora kukwanka naho tuzovuga ngo ati ni ibintu bijanye n'imigambwe burya ngo abantu mudahujije ibintu bimwe arashobora kukwanka abo bakagukunda mugani waritahuye ngo vyose nubusa vyose nubusa. Rero nakakabazo ngo ati tukwiye kuba iki. Urumva umuntu wese akwiye kuba icari, akwiye kumenya icari, akwiye gukwirikira ico akwirikiye agitahura kimumarira akamaro kimushikana ahantu uko nuko. Tubitandukanye ngo ati n'imigambwe oya mu buzima rusangi nuko biri. Rero burya ibintu Simbizi akora n'ibintu bigaragaza ku mugaragaro ukuri aho kuri, n'ibintu vyereka ingene ibintu vyifashe ingene ibintu biri. Kimbara amahoro urayabona, kimbara ubumwe urabibona, kimbara iterambere vyose ubibonera mu bantu kubera se umuntu umwe n'abantu ntibikora bose bikoranye n'abantu batoranijwe namwe nyene usanga ari ibintu bigoye. Burya bibaza ngo ati ni ibintu bitagoye mugani hari abatabikora
kandi ni benshi mu Burundi usanga bafise twovuga ngo ati ngurukana bumenyi aho bafise amajwi bafise influence nuko gano ugasanga hariho ibintu bimwe bimwe batinjiramwo kandi vyari bisanzwe ego ku muntu wese bigafasha umuntu wese ego mugani burya ngo ati umuntu wese amenya inzira yiwe ego ngo tubujya mugenza wa naho yogomba kwinjira mu nzira yawe atabishoboye bitashoboka ntibikunda ngo ati nuko biri mugani urabona urukundo ubumwe iterambere birangwa na bose kandi ubu ibintu bimeze ngo ati neza ego hinge nkine kano ka video hanyuma kumvirize murabona abantu bishimye umunezero atari guhatiriza ahandi ni mwijenda bene wacu ahandi ni mwijenda FDD umugambwe mwiza cyane umugambwe wahuje abarundi kare barinubana ego adamutu mututsi bamunanye wamengana ibibana kayabu ego FDD ntore kunguma ego zo ushigikira mpaka Yesu Kristo garute kwisi senda nafdada tinda ngambere iwiwa gatinda ngambere sindi dana kwijana indana kwijana igihugu cyacu Yes bakutwa simbizi ko muyibona ahandi mwijenda iri kandi ahandi mwijenda nabemereye kubahereza vibe yo mwijenda murabona ingene basa neza ahandi ni mwijenda murabona iyi public ahandi mwijenda gusa nabemereye kubereka vibe iri ngaha murabona umunezero bafise murabona ingene ibintu bisa neza murabona ino vibe aha murabona abantu barishimye abakuze ababibi bibi ni sawa ni sawa umeze neza cyane uraryohewe kubona umugabo uraryohewe cyane ndi umuvyeyi mwiza namwe muraje murakaza n'umukuru w'igihugu ego murakaza aha mwijenda mukuru w'igihugu muramukunda neza cyane yubahwe tumwongere yubahwe tumuhe amashi gatatu ndibaza wavyumvise wavyiboneye akavira ngo ndakageze ngaha muganda kwibutsa yuko ngati ngo aba bantu ubona bakora bene ibi bintu umuntu wari wese ateza imbere Burundi mu buryo bwari bwo bwose muti nawe nyene ngo ari muri ya mbono yo kuvuga ngo ati Uburundi bwifashe mu 2040 Uburundi buteye imbere mu 2060 mbese nawe urimwo amahoro ubumwe terambere urukundo mu Burundi bwacu bwiza ego hanyuma kazi n'abanyitwanije imbere y'Idone tuzosubira kunanyo twabonana peace